ndabaramukije kaze makuru ategekanya ikirere yo kuri wa gatanu igenekerezo rya 8 imyandagaro ibihumbi 2025. Ejo mu gitondo hatekanywa ko hazokwaka izuba cemo n'ibicu bikeya mu gihugu cose, ahazobakanye kurusha handi akazoye mu ntara ya Gitega mu gice ca Muramvya aho ipimo bizo kwidoge Celsius 13. Ku muhinga mu matekanya ko naho nyene hazokwaka izuba cemwo n'ibicu bikeya mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bizokibonekeza mu ntara ya Bujumbura mu gice ca Cibitoke aho bizo kwidoge Celsius 32. Ejo mu gitondo yatekanywa ko izuba zose yo saa 12 zirenga iminota 9 rirenge saa 12 zirenga iminota 7 zo ku mugoroba. Akaba ari ngagaruke amakuru atekanya ikirere kuri wa gatanu mwateguriwe n'ikigo Ijebu yari Fiona Tuginka ayibashikirije.